munsi wa kabiri igenekerezo wa 12 Nzero umwaka wa 2021. Chuti bakunzi mukwika makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabahani ikaze muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi yahagurukiye ikiza c'umugera wa corona. Ingingo nshasha mu ntumbero yo guhangana nako karanda zafashwe. Ingendo yo kugomba guhindura kahise ku Burundi kumvo za politike iranga umugwi severe ishobora gusubiza u Burundi mu njyane. Mwana makuru murakurikira umwihwezo w'umushakashatsi akaba n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi. Ikigo Maison Shalom catanguje umugambi wo gutanga inyigisho witwa Academy Ubuntu. Uwo mugambi ukazokwigisha impunzi z'abarundi. Mukanya nido ryano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Bitewe n'ibitigiri bibandanya vyiyongera vy'abandura umugera wa COVID-19, leta y'u Burundi yasubiye gutanguza isekeza ryo gupima abarundi mu kivunga. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuri uwa mbere, Evariste Ndayishimiye arasaba ashimitse abantu bose bikeka canke bafise ibimenyetso vya COVID-19 kuja kwipimisha vuba bwango. Tumukurikire. Naho twaragitsinze ubu cyasubiriye kutwinjirana kubera ubube gito bwatwebwe nyene abarundi, nico gituma twasubiriye gutanguza ryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus mu kiringo cyo kwezi kumwe tukirwanye kandi tugitsinde tubifashijwemo n'Imana. Iryo segeza ryaratubereye kirumara gushika naho hatari hakivugwa n'umwe mu bari mu gihugu yanduye. Naho byari uko harabonetse abarundi bari gito badakunda igihugu cyabo ndetse batikunda kandi badakunda n'imiryango yabo. Harabatorotse amahoteli bategerezwa kubanza kwitaramuriramwo, abandi barya ibiturire kumbibe kugira ngo ingenzi zinjiye ntizipimishe canke zice zigira zidataramuwe ikiringo cyari cyashinzwe na leta. None rero ubu turasubiriye gutanguza isekeza. Uwuzi wese canke wikeka ko yoba yaregeranye n'urwaye coronavirus canke yarakoze kuwamukozeko, tumusavye kuja kwipimisha bidatevye ataranduza abandi, kandi ntarindire kwibona ko ibimenyetso, kuko kumukorako canke gukora aho yakoze ntukarabe uca wikekwa ko wanduye. Ndasavye nshimitse umurundi wese ndetse n'umunyamahanga aba hano mu Burundi agira urwo rugamba rwiwe, yipimishe akize igihugu akize n'umuryango, twese hamwe turwanye ikiza ca coronavirus. Subire ndabaha ikaze. Ubutegetsi buratanguye kubona ko ikiza ca corona kiriko kiragwirirana ku bwinshi mu gihugu. Ku munsi harafatwa ingingo shasha zo kwirinda umugera wa COVID-19. Aho twavuga nko kwambara agatambara gafuka izuru n'umunwa mu ntumbero yo kwikingira corona. Umuntu wese agiye mu kigo ca meri ya Bujumbura ategerezwa kugenda yambaye, hamwe no kugara amazu y'ubutambiro. Ivyo bikiyongera ku ngingo yo kugara imipaka yatanguye kuja mu ngiro kuri uwa mbere. Iyi nkuru na Frankaze. Ingingo yo kugara imbibe zo hasi nizo mu mazi yari yatangajwe mu nzu iheze yashizwe mu ngiro kuva ku munsi wa mbere. Ku mipaka ya Kobero hahana urubibe na Tanzania na Mugina hagati y'u Burundi n'u Rwanda, amakuru atandukanye amenyesha ko iyo ngingo yubahirijwe. Guhera uwo munsi nyene wa mbere, ingenzi yururukiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye izotegerezwa gushigukwa yonyene imisi ndwi, kare yari imisi 3. Iyo ngenzi kandi izotegerezwa gupimwa COVID-19 inshuro zibiri, no kuvuga umunsi ishitse n'umunsi ugira gatandatu yugaranywe. Ariko igwirirana ridasanzwe ry'ico kiza ririko rituma abategetsi batandukanye bashira ku izindi ngingo. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Tade Ndikumana yamenyesheje ku munsi wa mbere ko amazu y'ubutambo yugawe. Akaba yasavye n'abatunganya aho abantu bahurira ari benshi ko bo kubahiriza ingingo zo kwikingira coronavirus. Uwundi yamunganiye n'uburongoye igisagara ca Bujumbura, Jimmy Hatungimana, yasohoye urwandiko ku mugoroba wo ku munsi wa mbere rutegeka umuntu wese atumbereye ikigo ca meri kwambara agatambara gakingiye ngwara, utavyubahirije nawe akaba atazokwakirwa.
Izo ngingo zose zigasa n'izitabira kamo ko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abanyagihugu ku munsi wa mbere yahamagariye abategetsi bose gucungera iyubahirizwa ry'ingingo zo kwikingira ikiza COVID-19. Ico gihe nyene akaba yatangaje ko isekeza ryo gupima abantu mu kivunga ryari ryahagaritswe mu kwezi kw'icenda risubiye gutangura rikaba rizomara ukwezi kumwe. Uko guhimiriza kudasanzwe kukaba kwavuye kwigwirirana ry'abantu bagwaye uwo mugera, kukaba nkako mu kiringo c'indwi imwe hatowe igitigiri c'abantu barenga 200 bawugwaye, benshi muri bo bakaba ari abavuye hanze. Frankaze arakenuye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano bwo nyene bukaba kuri no munsi bwafashe ingingo ko guhera kuri wa gatatu igenekerezo 13 Nzero abantu bose batwara imodoka zunguruza abantu bazotegezwa kugenda bambaye agatambara gafuka izuru n'umunwa mu ntumbero yo kwikingira ikiza c'umugera wa corona. Guhera kuri wa kane naho igenekerezo 14 Nzero nta muntu numwe azokwinjira muri zo modoka zunguruza abantu atambaye agatambara gafuka izuru n'umunwa. Icegeranyo giherutse gusohogwa n'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe kirimo ibinyoma byinshi uhereye kubateye mu manuko bw'igihugu. Bamwe mu bavuka muri ico gice c'igihugu baribuka bamwe mu bavuzwe mu bagize ico gitero nabo bakaba bari baje bavuye mu myimenyerezo ya gisirikare mu bihugu vya Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bamwe muri abo bakaba barabarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Nova Nintunze arongera akabeshuza ko atanteguro yigeze ikorwa na leta yo kwica abahutu imbere y'ico gitero, ariko akagiriza leta y'ico gihe ko yishe bamwe mu bahutu batari bifatanije nabo bari bateye igihugu. Tumukurikire. Bateye Burundi barabarundi kandi severe ibashatse iyo batora. Hariho nko bavuga Mbasha yamara we nimvira ko yari akiri muto, yari umunyeshuri yavuye muri university yagiye muri Tanzania, baravuga ko ari mu bakuru bayo, yamara nimvira yuko hari abandi bari hejuru yiwe bamuruta. Kandi si ibintu vyaje giturumbuka, hariho tuvuge hari vyari vyarateguwe, kuko nk'akarorero hariho abari bo muri mashuri mato mato ya Nyanzarake bari bahevye kwigisha baja kwimenyereza ivyo gisoda hakurya muri Kongo. Ako ni nk'akarorero natanze. Ndabona yuko nka severe fisiyo ntumbero yamara ico novuga nuko icambere na mbere ho ntivyumvikana ko abategetsi b'u Burundi botuma bagira ibintu vyica bamwe mu bavukana, kuko hari abategetsi babuze abo bavukana. Ikindi ca kabiri, iyaba leta yashaka kwica abahutu ntiyari ikeneye kugira birya, yari kubitangura ata yindi pretext habaye. Ikindi ca gatatu novuga nuko abahutu nabo nyene muri kiya gihe abaride b'abahutu b'inkerebutsi ntibari banezerewe mu Burundi, kuko baza baragerageje guhindura intwaro muri 65 69. Leta ikosa ryayo nuko muri repression yisha abahutu iziza ubusa atakibi bari bakoze, kandi karondera umuhutu wese yari ateye imbere, bitavuga yuko uyo muhutu yari ateye imbere hari igicumuro yari yakoze, kandi nta n'urubanza babacira. Hari igihe urya mukuru wa severe avuga ashimitse yuko leta itatabaye iminsi ndwi yose igahera. Ngira ngo ubwa mbere na mbere ho abasoda babanje gucanamwo bonyene, kandi hari hasigaye bake. Ubwa kabiri ivyo yavuze sivyo. Hariho abavuga neza yuko ubwa mbere na mbere ho abasoda bagenda batabara kuva Bujumbura gushika Nyanzarake gushika Mabanda gushika Vugizo. Kuwa kabiri bagenda baragwana, kuwa kabiri baza bashitse mu Rumonge nta bicanyi bari bagisigaye. Nimvira yuko nko kuwa kabiri kwa gatatu Nyanzarake nta bari bakihari, kandi hari abavuga yuko abasoda bariko baragwana mu Mabanda ku munsi wa gatatu. Ivyo ambassadeur Ndayicariye rero yavuze sivyo na gatoyi. Kandi ureke nuko muri nyagihe n'amabarabara yarameze nabi, nka jiwe ndibuka mbivugizo muri
76 twamaze amasaha hafi 16 mu nzira kugira ngo dushike i Bujumbura kandi atabantu bariko baradutegera. Umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe ntaco utari kurakora ngo uhuvye kahise ku Burundi bivugwa n'umwanditsi w'umurundi akaba n'umushakashatsi David Gakunzi. Ivyo akabivuga afatiye ku cegeranyo umukuru w'umugwi severe Petero Karavenda yicariye aherutse gushikiriza imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye kuri wa gatanu w'indwi iheze. David Gakunzi akabona ko uko gushaka gukoresha kahise ku nyungu za politike bishobora gusubiza abarundi mu njyane zifatiye ku moko. Tumukurikire. Akahise ku Burundi turabizi twese karimo amarira menshi, karimo amaraso menshi. Ako kahise tugeze gukaraba twame tugahunga nkuko twame tubigira mu myaka yaheze, mugabo tukakaraba kugira turabe ngene twokubaka ubumwe bw'abarundi, tukakaraba kugira turabe ngene byabaye bitosubira kudushikira, tukaraba kugira twemere yuko kuva ubu tugiye kubaka Burundi bushira imbere ubuntu bw'abantu bose, ko atawuzobaho yaba ari umututsi canke yaba ari umuhutu atemeye ubuntu bw'uwundi, ko mu gihe umuhutu yishwe n'umututsi aba yishwe, mu gihe umututsi yishwe n'umuhutu aba yishwe. Tukwiye kuraba ko kahise kugira turabe ngene twoteza imbere Uburundi bwubakira ku buntu bwakira muntu wese, atari Uburundi bwama bukumira bamwe, atari Uburundi bwama bumva yuko ushobora kwica umuntu kubera ubwoko bwiwe, ushobora kwica umuntu kuko ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Ivyo rero kugira tubishikeko, kugira turabe ako kahise, kugira twubake akazoza keza, hategerezwa kuba ubwa mbere politike nziza, politike ihuza abantu bose, atari politike kumira, atari politike y'iterabwoba. Kugira turabe ako kahise neza, tugereza kuronka abantu bari charismatique kandi bemerwa n'abantu bose, nka Monsenyeri Nahimana aherutse kwitaba Imana. Bitabaye uko uzosanga tugiye kuraba kahise kugira tugakoreshe mu bya politike, kugira tugakoreshe mu nyungu zo gusubira guteranya abarundi, cyangwa kugira duhishe ubwicanyi buriko burakorwa muri iki gihe. Ibyo rero naho bizotushikana, naho bizotujana. Dukeneye kuraba kahise kugira dukize abarundi tuje mu byo gukoresha kahise ku nyungu za politike mbi. Umugambi mushasha watangujwe n'ikigo Maison Shalom Academy ubuntu watangujwe mu ntumbero yo kwitaho ibijanye n'ubumenyi kugwaruka n'abakuze b'impunzi, ukaba ugiye kwigisha mu bisata bitandukanye. Mu mwanya wa mbere inyigisho zizotangwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi kubera ibihe by'ikiza ca coronavirus turimwo, ariko mu nyuma niyo ico kiza carangira izo nyigisho zikaba zizobandanya nkuko bisanzwe. Uwo mugambi watangujwe kuri wa kabiri ukaba ufise icicaro mu kigo Oasis of Peace kiri Kigali no mu kigo Elite kiri mu kambi y'impunzi ya Mahama. Inkuru na Winnie Nkurunziza. Ivyo vyigwa bizotangwa mu bisata bitandukanye. Mu mwanya wa mbere bikaba bizotangwa na bamwe mu bishinze gufasha muri ico gikorwa, bazobanza gutanga inyigisho ku bazoheza bakabandanya ico gikorwa co kwigisha abandi. Nirere yaje ava mu gihugu c'Ubutaliyano, ari muri abo bishinze gufasha Maison Shalom muri uyo mugambi. Hari mu kiganiro batanze inyuma y'ibirori vyo gutanguza uyo mugambi, aravuga ingene bazotora abanyeshuri biga muri ivyo bisata. Ikibazo ca mbere ca le choix yaba participa bizova kuri module kuko nk'ababikurikiye mwabonye ko hama module menshi, donc mugabo icambere nka module ndashaka gutanga akaro nka module jewe que j'ai présenté nzokorana n'uwitwa Karine Kaneza qui est à Washington. Tuzochoisir des adolescentes kuko nico twitanze pour commencer twashatse gukorerako. Donc abo adolescentes que tuzobatora d'abord ni ama équipe ya Maison Shalom akorera Mahama. Ico bobo badupropojeje nuko bofata nk'abanyeshuri bahejeje nka lycée dushobora d'abord former des formateurs. Ico tubiza kuexplica yuko iyi académie ubuntu, notre projet nuko ça s'agrandisse avec le temps. Mugabo au début on va choisir des petites équipes. Par exemple nk'abagira environnement et santé, la Maison Shalom ni izoraba abantu basanzwe batanguye kubikoreramo nk'abarimi bakarabamo ko d'abord ba format des formateurs. Donc
sinzi ko noba nishuye neza kuvyerekeye ingene bazoba sélectionné. Uyo mugambi ukaba kandi uzobanza kurangurwa ku rubuga ngurukana bumenyi kubera ibihe bidasanzwe vy'ikiza ca corona. Mu kuwutegura hakaba harisunzwe n'uburyo bujanye no kwigishiriza ku rubuga ngurukana bumenyi nk'uko bivugwa na Silas Majambere yaje ava mu gihugu ca Norvège ari mu bafasha mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Ubunyene mu bihe bisanzwe twari kuba kumbure turi mu kigo kimwe tubonana amaso mu yandi, ariko iyi akademi ubuntu ifatanye n'ibindi bikorwa Maison Shalom isanzwe ikora mu umwe mu mugambi bariko bararangura no gushiraho uburyo bwo kwiga ukoresheje computer, ukoresheje ubuhinga bwa none bwo kwiga uri aho utegerezwa kuba udategerezwa kuba uri kumwe n'abandi bantu. Ivyo rero bizoshoboka gushika igihe kiza kivuyeho kugira ngo dushobore kugenda tubonane n'abantu. Birafise ico bimaze kubonana n'abantu amaso mu yandi, ariko muri iki gihe ca corona uburyo burahari bw'uko abantu bazoshobora kwiga online. Mu mwanya wa mbere hakaba hategekanijwe imashini nyabwonko zigera ku 120 zizokoreshwa muri ico gikorwa, zari zisanzwe kandi zikoreshwa no mu yindi migambi ya Maison Shalom nko mu gisata kimwe kizokwigisha imiyabaga ibijanye no kwibeshaho mu gihe c'ubuhungiro hamwe n'uburongozi bwiza. Igice ca mbere kizokwakira abanyeshuri barenga 30. Wini nkuru nziza tumukengurukire. Aha kabone aho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya ukuyakurikira. Eka shimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.